Ashafasha dukure Nyarenga ngibyo riko rirareba nayo ngindukira kandi iyo jojo bijigo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije bizuka n'ibihugu bihoza abana mbikukura nama ndumwungere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije. Ivu, ibidukikije, amaboko y'abantu n'imbuto nivyo bintu vya mbere bituma igihugu gishobora gutera imbere mu bijanye n'uburimyi. Leta y'u Burundi yashize imbere kugwiza umwimbu mu gisata c'uburimyi n'ubworozi hatibagiwe no gukingira ibidukikije. Indwara n'udukoko vyonona imirima ni bimwe mu bituma umwimbu utiyongera ku rugero rushimishije. Ni muri iyo ntumbero ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije bubicishije ku kigo Izabu na Kabi mu mugambi Plantwise bwatunganije ingendo z'inyigisho n'ihimiriza ry'ikoreshwa ry'imiti yo kuvura indwara n'udukoko vyonona ibiterwa. Ivyo bikorwa vyabaye kuva ku igenekerezo rya 22 Nyakanga gushika kujya 29 Nyakanga uyu mwaka w'2022. Umushikiranganji w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije aratubwira ibijanye n'uwo mugambi Plantwise. Guhera mu mwaka w'2020 hariho umugambi ufashwe mu mugongo n'igihugu c'Ubuholande. Umugambi ufasha kugira ngo wigishe abasanzwe bajejwe ivy'uburimyi ukuntu bashobora gukingira ibiterwa ntibitegwe n'utwo dukoko canke n'izo ngwara canke no kubigwanya igihe vyamaze gutera. Ukaba umugambi witwa Plantwise mu rurimi rw'icongereza. Urigisha abagoronome, ukigisha mbere no gushika kuri bajya bo ku mitumba, bakaba bigisha ukuntu bashobora kubona ingwara, bakashobora kuvuga ati iyi ngwara tubonye ko iki giterwa ni iyi canke niriya. Bagaca bigishwa uko ivuriro ry'ibiterwa rikora, hanyuma bakigishwa ukuntu bashobora kuha impanuro umurimyi, bakamubwira imiti ashobora kugura kugira ngo avure ibiterwa vyiwe canke agwanye udukoko twaje gutera ibiterwa vyiwe, canke bakanamubwira uko ashobora kugwanya izo ngwara canke utwo dukoko adakoresheje imiti. Umuza bikorwa muri uwo mugambi aratubwira intumbero y'izo ngendo zimaze imisi ziriko ziraba. Ntumbero y'izi ngendo turiko turagira no kugira ngo tumenyekanishe umugambi wa Plantwise, hanyuma twongere tumenyekanishe yuko hariho abahinga bize kuvura ingwara z'ibiterwa abo bita aba Docteur de Plante mu ma province 8 yabaye ibanze, kugira ngo abene gihugu bamenye ko bafise ikibazo c'ingwara cyangwa udukoko rw'imirima yabo bafise abo bitura. Abagiye muri ivyo bikorwa vyo guhimiriza baratubwira indwara bashimikiye ko mu kwigisha. Muri rino himiriza ryo kuva itariki 22 gushika 29 mu mugambi Plantwise bashimikiye ku ngwara zifatiye ku biterwa vy'ibitoki, ibigori, ibiraya, intore hamwe n'amatomati. Ku bitoki bashimikiye ku ngwara ya ronyabitoki, ku bigori naho bashimikiye ku vyonyi vy'imfunya, ku ntore naho bashimikiye kundira gutumba zisa nakatsi kabisi zikarira intore, zijya ntore dusanzwe z'ikirundi. Hama kubijanye n'itomati naho
bashimikiye ku ngwara bita tuta absorita. Ku bijanye n'ibirayi naho bashimikiye ku ngwara ya rushibuka ibiraya bitumba. Hama ku bijanye n'ibiraya kandi nyene bashimikiye ku ngwara ya ruyoka iyo bita mildew hajya ubona bimera nk'ibibabagurika. Izo ngwara bazitoye bafatiye ku burere twakoreyemwo ko twakoreye mu ntara za Bujumbura, za Cibitoke, za Bubanza, za Mwaro, za Gitega, za Muramvya. Izo nizo ngwara nyamukuru zabonetse ku rubuga yuko zikaze zibonekeza cyane kandi ivyongeye bafatiye no kuri ivyo biterwa kubera biri mu biterwa biza nk'imbere mu bisanzwe bitunze abene gihugu. Muri izo nyigisho abarimyi barigishijwe n'ingene bo kwikingira mu gihe bariko barakoresha iyo miti. Ubwa mbere bwo twomenya yuko umuti mvaruganda twe tuba dukeneye yuko wica ubukoko canke ingwara mu gamagara y'abantu akaguma ameze neza. Rero tumaze kubona aho duca hose ukuntu bahora baba bariko barapompa dusanga hari ibyo bakora kukutamenya. Ico gituma rero muri irihimiriza twababwiye neza yuko iyi miti naho tuyikoresha igihe utikingiye bifita ingaruka mbi ku magara yabo. Twanabahaye n'akarorero, hari naho iyo uyikoresheje utikingiye keshi bariko barayikoresha usanga bariko barira amaso muri abo mwanya cyangwa ugasanga baratanguye kudahwa cyangwa bariko barazungurirwa. Iyo ni ingaruka ya wa muti bariko barakoresha batikingiye. Rero twabwiye yuko bo kwingingira kuva ku mutwe gushika ku birenge. Ego batubwiye bati bikoresha umutubwiye cyangwa ukuntu bitweretse uko twobigenza birazimvye ntidushobora kubironka. Ariko twababwiye yuko murabona hariho amarore y'amataratara bashobora kugura ku isoko abayambaye barakingira amaso yabo. Ubu hariho ubufukamunwa barashobora gukoresha mu gufuka ku munwa cyangwa bakafuka no ku mazuru, bagaheza bakambara impuzu z'amaboko maremare n'amapantaro ashika hasi, bakambara n'ibirato vyugaye, bakambara niyo batarose bijya birato vy'intoke barashobora gukoresha impuzu za niro. Kandi mu byo twabonye yuko twaciye tubamiriza yuko bijya batabirose bijya bihambaye bizimvye barambara impuzu za niro atari impuzu zikozwe mu ipampa. Kuko mu mpuzu zikozwe mu ipampa uko wa muti uri kuraza niko utera winjira, mugabo ku mpuzu zikozwe muri niro umuti ntushobora kwinjira. Aho rero uba wikingiye, nivyo rero boshobora gukoresha ku buryo umubiri utaba haragahane na gatoyi kaboneka uri kurapompa. Hanyuma iki twamaze kubona nuko bariko barapompa bashobora kupompa baja iyo umuyaga uzanana. Ico gihe umuti uri kuraguruka ucubagarukako hanyuma ugahava winjira uja ku mubiri wabo. Twabahanuye yuko bariko barapompa bogenda batumbera iyo umuyaga ujana, wa muti uramutse ugurukira ku biterwa ntusubira kugaruka umubiri bariko barapompa. Mbega none iyo ibiterwa vyapomwe iyo miti vyofungurwa haheze igihe kingana gute? Ku vy'ukuri dufatiye nko kw'itomate maze no kubindi biterwa, iyo uhejeje gupompa urarindira iminsi 15 utarakoresha utarafungura bimwe wapomvye. Biranashika kubera kutamenya bamwe bakagenda bajanye amatomati baje kuyapompa, abaguzi kubera bataba babizi canke abarimyi kubera batabizi hagiye uriye kurarya amatomati apomvye uburiye ya miti. Muti none tuzobibona gute? Keshi muzora iyo bazanye amatomati bayapomvye muzosanga yeragurika hejuru. Iyo mubonye hagiye hariko ibintu vy'ibirabu biguma vyeragurika umenga nifu basutseko hagiye mubamubona yuko baje bayapomvye. Iyo biriye rero ni ngorane. Abene gihugu baronkejwe izo nyigisho barakenguruka. Ishasha na kwemeza inyigisho nuko ubwa mbere twara tubona ibiterwa byacu bigwara, hama tukabona ko bigwaye ariko nitumenye ingene dushobora kwitura abana barize. Ishasha novuga ntindumvise ubunyene nuko turonse umuganga w'ibiterwa, tumenyereye abaganga b'amagara y'abantu n'ab'ibitungwa, mugubona batarose n'umuganga w'ibiterwa ku buryo bw'uko imirima yacu izomererwa neza ari igwaye, tukamwitura hanyuma bakadufasha kugira ngo umwimbu wiyongere. Igishasha numvise twe tumenyereye iyo ibiterwa byacu bigwaye twagenda mu isoko tukagura imiti itandukanye, tumenyereye tubona ivura ivyo biterwa
hama tukagenda tugapompa nyene bisanzwe uradukoresha utudobo dukoresha ibiki mugabo ubu ndumvise ko mu gupompa tuzobanza ubwa mbere kwikingira twebwe nyene tukambara ibidukingira ku maguru ku munwa kugira ngo iyo miti kuko harimo idumuka ntihave isinzikaza amagara yacu kuko nubwo bukoko ariko barica ni ubukoko bufise amagara mugabo natwe tubaze kwikingira hanyuma ikindi numvise nuko burya bukopo canke burya bushashi twatekemwe irya miti tweje gupompa dutegezwe kubuhamba kure naho nyene twabanje kugira gute kugabanya ubumara bwo muti wa rusanzwe urimo mu ntumbero yo gukingira ibidukikije twongera kandi tugakingira n'ibindi binyabuzima bitabikeneye gusinzikana. Jewe izi nyigisho zamfashije ibintu byinshi cyane nk'ikibazo cyo gupompa je nahora nigira ukunyene mu mbona nkatora ipompa nkacanza gupompa iyo miti nambi ivyo yakora je ntavyo nomenya mu mubiri wiwanje. Hama ikindi kintu ashoboye gutahura muri zino nyigisho hari n'igihe twafa ivyo tuyoroye ngaho mu isoko ngo bivura ngo zirya ngungu ngo canke zirya mpongo tugafa ivyo tuguze kugira ngo tugende kuraba ko za mpongwa zohagarara mu murima. Ubuye ndoza ndaza kubaza hoye kw'ivuriro ry'ibiterwa. Ikintu cyatunejeje cya mbere nuko twumvise yuko abaganga bari hafi yo kuvana twumvise izo nyigisho ni vyiza kandi abahimirizi bariho tuzoca tunyaruka tubiture tutabituye dushikira umukuru wacu adukurikirana ku mutumba. Ikintu natahuye cya mbere ni iki cinyigisho cyo kwikingira gupompa kuko ibintu byo gupompa twe twama tubona menga hari abo bigira inkurikizi mu maso bakagwara amaso cyangwa no guhuma bagahuma. Iciza rero kwikingira ahubwo ubu buryo ntitukunda kuburonka aho tubutora kuko yaba twabona ahantu dutora ayo maga yo kwikingira ni ukuvuga nta muntu yoshobora kugira ngo apompe byiza twabona ko kubera ubu buryo bwo kwikingira tworonka ahantu tuza turaronka amaga kuri ibi byerekeye intuze ibotine ibyo nabonye ni uburyo bwiza bwo gukingira amaguru kugira ngo ntihabe inkurikizi y'amakanseri yinjira mu maguru. Mbona ibi byo mu maso ni ukwikingira kugira ngo umuntu hariho n'amantuze marineti y'amaso yahora akunda kuboneka nayo nyine akingira amaso n'agafukamunwa. Ibyo nabyo nyene ni byiza cyane kuko bikingira umunyagihugu kugira ngo ntagire inkurikizi mbi zo mu mubiri wiwe. Hama ikindi naco jewe novuga ni iki cyo kwerekeye kurima umurima kuwukurikirana kuko umurima upfuye gutera utawukurikirana birashobora kukugwarana bivanye nuko utawukurikiranye neza. Abenegihugu baronkejwe izo nyigisho bati ntituzovyigumizamwo tuzobibwira n'abandi barimyi bagenzi bacu. Yewe nk'umuntu wo ngaha mu karere ko muri zone Maramvya nkunda gutembera ku mitumba itandukanye tuyaga n'abantu batandukanye. Ikintu cya mbere ni kubanza kwigishanya nzobanza nze ndahanura abenegihugu bacu abanye bacu ari wo mbonye imirima yiwe igwaye ndamubwire nti hariho ivuriro ku ikomine hariho ivuriro rijejwe kuraba amagara y'ibiterwa genda muvugane na muganga umushire igiterwa kigwaye akwandikire umuti hanyuma kubivura. Hari abo mbonye naho bitarafatwa ndababwire nti muraraba mwikingire gutya hariya hirya nabonye hari igiterwa hari igito kigwaye cyangwa hari igiterwa kanaka kigwaye hanyuma heze biture iryo vuriro. Muri make nzofasha mu guhimiriza abo mbonye kugira ngo baze baritura iryo vuriro ko ababijejwe baba bari nabo bace babafasha mu kubandikira imiti bibaye ngombwa bashike no ku rubuga birabire babafashe kubivura. Jewe icyo ngiye gukora ngiye nyene gukora guteragira uwo murima nanje ndawukurikirana mbwiye n'abandi tubigenza uko nkuko navyumvise kandi no mu kuja gupompa uwo murima tuzoza tugenda uku nanje manze ndabigire ndabe nyene yuko bikunda ko natwe bw'abakenyezi buga turashoboye manze ndabigire ndabe yuko ivyo bintu bikurikiza bigakunda. Jewe ngiye kuzobona uwo ndiko ugiye wese wo nzobona agiye gupompa ku buryo nyene nzobona jewe nabanze kubona izi nyigisho nzogerageza namubwire ati nubwo ugiye gupompa ati burya uraraba wikingire ushireko agafukamunwa turabe kuntu no mubwira ayikingire kuko imiti abagiye gupompa nabonye ko itorohereza abantu. Umwe mu bagoronome b'amakomine ati vy'ukuri izi nyigisho zaje hageze. Zino nyigisho zaje hageze mu vy'ukuri kuko imbere zino nyigisho zitaraza hariho umurimyi yapfanirana ugasanga ntashoboye kuronka ahabaza amakuru nyezina. Mugabo ubu uya nk'ubu turafise ivuriro
novuga ry'ibiterwa aho muri no zone ku biro bya zone nyene hasanzwe hari iryo vuriro ntumirira n'abenegihugu batari bwabimenye ko umwenegihugu wese afise ingorane ku bijyanye n'indwara hamwe n'udukoko dufata ibiterwa kuza kwitura iryo vuriro ndetse banazanye n'amayeshantiyo kugira ngo mu by'ukuri bamenye neza indwara zifata ibiterwa byabo. Rero turashimira ubushikiranganje tukashimira n'ikigo kabi mu by'ukuri aho babonye neza ko icyo gikorwa cyari gikenewe cyane kuko birafasha abenegihugu kigafasha abarimyi bikanafasha kugira ngo ibyo batari bazi babimenye banamenye n'inyifato boza baragira mu mirima yabo. N'abajejwe intwaro nabonyene barakengurutse ico gikorwa bagahamagarira abenegihugu kwitwararika izo nyigisho. Izi nyigisho mutanze ku ruhara rw'iwanje ubwa mbere nuko nofata izi nyigisho nkazigira nk'izanje hama nkabona guhimiriza abenegihugu twongera kandi tubibutsa kwitabira zino nyigisho kuko izi nyigisho ni ingirakamaro aho usanga abenegihugu ibiterwa barima biza bifatwa n'indwara bakabura ingene bashobora gukinga izo ndwara. Uno munsi rero kubw'izi nyigisho mutanze n'akarusho kadasanzwe kuko abenegihugu niyo batera ibiterwa bakabona ko bigwaye bazomenya ingene bashobora gukingira ibiterwa byabo. Twege turi hagufi y'abenegihugu ico tugiye gukora nubwa mbere nkuko nariko ndakivuga ni kubandanya tuba hagufi kandi abenegihugu tubasaba kugira ngo mu gihe baba babonye ivyo biterwa bigwaye kuca babitumenyesha kugira natwe tubibamenyesha. None ko izo nyigisho zatanzwe mu ntara 8 gusa izindi ntara zigize igihugu c'u Burundi zozo zizoshikirwa ryari? Intara zose zashikiriwe kubera kuko duheruka gutanga inyigisho z'abantu dogiteri b'ibiterwa bashikije na 55. Izo nyigisho ziroba kuba muri ukwezi guheze ubigisigaye nuko tubaha uburyo bwo gukoresha no kuvuga uburyo turabaha tablette bakoresha. Iyo tablette bakoresha rero bakoresha mu kuturungikira igitigi cy'abantu bose bagiye barakira. Abadokiteri bahari rero bazoca batunganiriza bababwire bati iyi ngwara igwaye niyi umuti woyiha nuyu. Ntimugire murazi yuko y'abantu babana hari gihe usanga batemerana cyane. Nagomba ndababwire ko abantu baronse inyigisho zikwiye umwanya ukwiye ku buryo bukwiye kugira ngo bashore kwigisha. Baratubwiye yuko bazana ibimenyetso by'indwara bacabwa ati kumbure rero byo baye byiza ushitse ku murima ukaturabira. Goronome nawe mu kazi kiwe acagenda kurabira abo bene gihugu ico kibazo. Haraho usanga ari kure ugasanga ikomini imwe ifise amazone 5 ugasanga bakorera muri zone imwe ugasanga bisaba karonka uburyo bwo kwiyungurutsa. Umugambi rero byo ntibabiteguye aho rero leta yoshiramwo yo kamba mu bandi bagira neza bakafasha kugira ngo bagoronome boroherwe mu gufasha bene gihugu. Umuyobozi mukuru w'ikigo Izabu ati nitwigisha gukoresha imiti gusa ariko barigishwa no kumenya indwara n'ibindi bituma ibiterwa bimererwa nabi. Bino bikorwa mubona byo guhimiriza abantu no kubamenyesha ivyo turiko turakorana na kabi ndetse n'ubushikiranganje bujejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi byo kumenyesha abene gihugu abarimyi ibijanye no kumenya izi ndwara hamwe no kumenya imiti canke ubuhinga kama bashobora gukoresha kugira ngo bagwanye izi ndwara z'ibiterwa zikunda gutuma umwimbu ugabanuka. Murumva yuko ari ikintu gikomeye cyane kugira ngo abene gihugu nabo banze bamenye n'ingene bo kwitwara mu gihe ca bene izo ndwara. Naha rero tuvuga yuko baba bamaze kumenya indwara yariyo na twebwe tukamenya indwara yariyo kugira ngo bikunde turondere umuti wo. Nivyo imiti iracari mike uravye mu mafarumasi ndetse harimo n'uburere butari buke usanga ata mafarumasi ahari bashobora kuronka hamwe iyo miti. Muri izi nyigisho ahanini ntibigisha gukoresha iyi miti yo gupompa, ahanini bigisha kumenya izo ndwara. Hariho n'ibiterwa bazana bavuga yuko vyagwaye mugabo ugasanga mu by'ukuri ntivyagwaye ahubwo
vyagize ubukene nk'ubw'ifumbire idakwiye canke amazi menshi, murabona yuko bano bahinga baca bagenda babigisha n'ingene bashobora kwitwara nko mu bijanye no gufumbira neza, mu bijanye no gukontorora amazi agaburira ibiterwa. Ntitwoshira imbere rero ivyo vy'imiti yo gupompa gusa, ariko urabona yuko abenegihugu baca baronka n'izindi mpanuro. Ariko rero hagati aho musanzwe muzi yuko mu bushikiranganji hariyo igisata kijejwe kurwanya izi ndwara, kandi na leta iratanga uburyo bwo kurondera imiti, iyo miti yo gupompa, ndetse ku ruhande hariho n'abikorera utwabo nabo nyene bayirangura bakayizana. Abo rero bayirangura bakayizana kenshi bayicuruza mu buryo bwo guca amafaranga bataravye inyungu y'umurimyi. Nico gituma rero turiko turatanga izi nyigisho kugira ngo umurimyi agenda kugura iyo miti agende kuyigura yamenyeshejwe umuti agura uwo ari wo, maze yirinde kugura irya miti usanga akoresheje 3, 4 icarimwe ataramenya n'indwara ariko aravura iyo ariyo. Ubushikiranganje w'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije aratubwira uko ubwo bushikiranganje bwitunganije mu bijanye no kurwanya indwara n'udukoko bibangamira imirima. No bamenyesha yuko mw'iki gisata ubu buyobozi buri muri buno bushikiranganje bufise n'ikigega c'imiti ya ntegabizoza ishobora gukoreshwa igihe habaye ivyo biza. Ico kigega kikaba tukigurira imiti uko umwaka utashe. Iyo miti rero ikaba ironswa abarimyi mu gihe habaye ivyo biza. Rimwe na rimwe iyo ubushikiranganje ubona ko ibintu bikomeye ko butegerezwa kwikora kw'ico kigega, n'amakoperative amashirahamwe y'abarimyi akaba ashobora kuronswa iyo miti ivuye mw'ico kigega c'integabizoza kugira ngo bashobore kurwanya izo ndwara canke utwo dukoko tubangamira imirima. Nagomba kubamenyesha kandi yuko ngaha mu bushikiranganje twama turiko turatanga impusha ku bagwizatunga bashaka kwinjira mw'iki gisata bagasahiriza leta mu kurwanya utwo dukoko n'izo ndwara zibangamira imirima. Turabaha uruhusha kugira ngo bashobore kwinjiza imiti, bashobore kwinjiza iyo miti ishobore gukoreshwa n'abarimyi, bashobore kuyigurira mu mabotike yabigenewe abegereye. Aho n'utwigoro tugira kugira ngo dushobore gukingira ibiterwa ku ndwara zibitera canke udukoko dushobora kuza kubihungabanya. Murumva ko leta y'u Burundi, leta mvyeyi kandi inkozi, ibicishije ku bushikiranganje bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije, iriko irakora ibishoboka vyose kugira ngo irwanye izo ndwara n'udukoko bibangamira imirima. Abo bose rero bakorera muri ico gisata bosenyera ku mugozi umwe mu kurwanya ivyo vyose vyonona ibiterwa, maze umwimbu wiyongere. Aho niho wa munwa uzoronka ico ufungura n'umufuko amafaranga. Ashafasha dukure nyarenga nk'ivyo ririko rirarebareba nayo bwingukira kandi iyo jojo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda. Mashi inka, imirima n'ibidukikije. ibihugu bihoza abana mbikukura nama ndumwungere w'amagana asangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje. Inka, imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganje bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije, mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi.
kijambere tubungabunga ibidukikije. Ivu, ibidukikije, amaboko y'abantu n'imbuto nivyo bintu